17 niho navuka ino maze imyaka 18 umukozi w'Imana hariya mu ntara ya Rutana na Bururi. Hanyuma rero none rero uwo naciye ndangura Imana ihamagara kujya mu Kirundo. Ijwi ry'Imana rivuga ati ndaguhamagaye nzoba ndi kumwe nawe ntutinye. Imana kandi yarampamagaye kandi yararwanye nanje mu ngero zose nagize. Dusubira inyuma gatoyi natubwiye yuko ngo mwabatijwe mu myaka 50 tugiye mu batizwa mu myaka mingahe? Ejo yeze nabatizwa imyaka 12. Eko muravya kandi mwari murimwo karakarere kahe mwabatijwe? Karakarere k'Ikiremba. Ikiremba site. Eko ico gihe mwabatijwe nk'abantu bangahe ngira ayo zatanguye kugurira abakiraga kizi? Abantu batangurira mu gihe twabatizwa sinamenye igitego ariko jewe nabonye ko umuntu maze waje zarishije zishika 2000 tugita mu batizwa. Byumvikana yuko hariya Ikiremba ishengero ryari rimaze kugwira muri make mwebwe igihe mwakiraga kiza abandi batari bwakakire babatahura mutemuma. Icyo gihe batahura yuko twebwe babazwa nuko twe tutanywa inzoga kandi icyo gihe nk'abakobwa bavuga yuko badashobora kujyana neza kuko bavuga ngo bakuye imyenyerere n'ibyambako by'ibinyamanza cyangwa ibintu by'ibihezi ibyo niba byabagora ko bakizwa kuko byabona kumenya bariyambuye impuzu gataba kumenya bishimisha mu gihugu. Icyo gihe mwabatizwa n'abarundi cyane bari abazungu ba missionari byagenda gute ngira ibyo kubatizwa ntivyabagoye nivyatewe? Ibyo kubatizwa ntibyateba cyane ariko baragomba ko babatizwa nk'abantu bamaze guca ubwenge. Habatizwa hari uwagiye c'abazungu ariko habatiza abarundi pasiteri w'abarundi. Murabatijwe ngira no mu muryango nk'abavyeyi b'iwanyu nabo nyene bari basanzwe barakiriye gakiza? Abavyeyi bacu ntibari bwakizwa barapagani hanyuma yaho nabo bagiye kuba mu yindi dini ya Gatolika. Bumvise yuko mwakiriye gakiza mukakizwa mukabanatizwa mbere nta ngorane byateye mu muryango? Ngorane yateye mu muryango ko barahamagaye n'umwarimu wabo maze kutubuza ngo dusubire iyo twahora turanga iyo bari turanga twumva tunezerwe no kumushinga Pentecote. Murakiriye gakiza murabatijwe mbere mu mazi menshi kuronka mpemu naho byashishikaye kigenda gute? Kuronka mpemu yero nabonye abantu babatizwa muri mpemu yero sinica arico. Hanyuma rero nkagira ngo no kugwara mama yavuze ati mbega ko watevye kuza gutaha ni kugenda wenda abantu none nakisora bari barwaye nabimenye hanyuma aho yari mpemu yera. Hanyuma nifuza nanje mpemu yenda maze kubimenya tamasengera nyuma y'abandi bana mu nzu ndabona mpemu yenda ndavuga mu mpemu y'amajambo make harimwe gacagobwa. Hanyuma nase iceka ndasenga Imana iranyishura Imana iranyereka irambarira ndabona abantu babiri duhuye bambatirwa ni Yesu cyangwa nifuza kugumana na Yesu. Hanyuma Yesu cyambatigenda mwana wanje zo kwamazi y'isoko y'ubugingo cyangwa yaho yandarira mpemu yaciyanzako. Icyo gihe abantu babiri hari mu nzozi cyangwa ariko rareta? Hari mu nzozi. Yego murahuye baciye kugira iryo jambo rikomeye mbere? Baciye bambara iryo jambo rikomeye nca ntadidira nizigiye ko Imana itabesha niho twabudesa amaze kumati ntutinye mwana wanje zokuziga muzokubatse amazi y'isoko y'ubugingo. Hanyuma rero naroheye nari maze kubatizwa muri mpemu ya mbuga shumajambo abiri ngacagobwa naciye nuzura mpemu yera rero icyo gihe. Yego muhejeje kuzura mpemu yera mwumvise gute ko ari mpemu yera koko muri mwebwe cyahindutse? Cyarahindutse kuko naruzuye bwemewe ndavuga mu bushobozi bw'Imana. Hanyuma umunezero ibyizigiro byinshi muri jewe ndakunda Imana rwose numva ntoyiva inyuma kuko mbwene yankundishije Imana nkundisha n'ibikobo byayo. Murahejeje rero kuronka mpemu yera make mushishikara mukora gute mukorera n'Imana gute icyo gihe cy'iyo myaka mwatubwiye mu ntambwe y'ibiganiro? Naciye nkorera Imana neza ko muko maze kuzura mpemu yera naciye nshishikara gukora Imana binezeranye abakozi b'Imana bamwe twari kumwe barataye ibikorwa ariko je ndabyihangana ndabisigaramwo bandugeza n'abazungu baramenya ko nasigaye twari dufise ubukene bwinshi. Hanyuma rero abazungu bacabona ko nasigaye baciye bamfasha bati bambaye imyambaro y'umukenyezi.
kuko nanje nari twari bakene turasamagara umupasiteri shikira ibikorwa byawe tubatashe abandi baca baromoka mugabo nanje nagize inyota nyinshi mbere bati none nsigara jenyine nzi ibikorwa nkabo nk'icyo batahamagawe hanyuma naciye ndabona ko tuzosubira mu bikorwa bamaze kumusezera tuzashishikara ibikorwa by'Imana kuza no munsi ico gihumba mwari musezeye kubera ubukene twari dufise ubukene kuko nta kintu cyagufasha twari dufise dukora iminsi yose ego ico gihe kirabayeho mwebwe rero umuhamagaro wo gukora Imana ijwi ry'Imana ryanza kubwira muri katime primaire iryo jwi ry'Imana ryaje gute none hari mu nzozi nyene Yesu arabagendera nawe umuntu yatowe muri kimwe n'ibyamugoye n'amakosa ntacagoye ko Imana iyo izobana namwe muri ko muraza mu nzira ntibavuga muti rijya cyo ko twumvise mwige kuri ahantu twaba tuvuga ibibazo muri ko ntavyagira gute mu bigo bwanyu namwe twe twarabyemeye ko ntiyatubwiye rimwe yatubwiye atari gakeya nyuma yo kwandika twazi ko tuzatabeshya hari igihe kimwe nuzura mpemu yera ndavuga iby'Imana mbariye uri umuntu abarira ngo ziraguhereze ndavuga nti Imana muri mpemu ntabinyuma bibaye cyane ko uko Imana mbariye ko byabaye kugeza uwo munsi Imana yo mpemuke ntawe ntaye natanga igikorwa cy'Imana ngaha Imana irabana nanje ari mu byatsi yambara iti ntutinye mwana wanje zo kuzigama zose ndahisha amashuri zose ndahisha abakozi ndahisha urusengero none ko Imana ntembereje akagereka mu rusengero w'amarangi niko byabaye niko biri Imana ibeshye muri ko muraduga rero mwerekeza mu Kirundo ndazi ico gihe n'uburyo bwo tubana twakoresha amatelefoni n'ibwari bwakwiye mwebwe Imana tukamuzi ko muzoshikira kwande twari tuzi ko tuzoshikira ku misiyo naho abandi bariko abakozi Imana bamwe bazobashitse siyo natambuyeho nasanze abandi baratambuye nashikira hamwe n'abandi batuzanye n'imodoka y'ikirere gushika nayo kandi Imana yabaye natwe muri byose twararima ahandi tugakorana n'abandi twarima tukarota ibyo kurya mugeze mu Kirundo rero ushingiro mwasanze byifashe gute namwe mwaciye mushishikara umuduguzi sema aho rigeze aho byari bigeze gute ishingiro twatanguye twasaba muri dushinga ritoya ryafise inyota nyinshi kugira ngo Imana ko Imana itangaza bikomeye abantu babona amugukira imuga hakiza indwara zikomeye bakayibona bava mu bantu bituma ijambo ry'Imana barikunda bava mu madini bava mu pagani baca baza mu bakareka ibigirwamana abapfumu n'abapfumukazi n'abarozi n'abakora ibindi byuma bo baca babitabara baraza bituma ibigirwamana kenshi Imana yerekana ibitangaza bikomeye cyari igihe nyakimana twasaba bigeze ico gihe mushaka mu Kirundo hari umwaka w'ibihumbi bibiri mu bibuka ico gihe twasaba mu Kirundo hari mu kwezi kwa gatanu none rero muhashitse ico gihe mwakora mu Kirundo Imana yagiye irabigisha iki nuko murayikorera muri mu Kirundo Imana yatwigishije ubutumwa twishyuye amabanga menshi bimwete gutembera mu mihana no kuja mu basitanteri kuvugira igikorwa cy'Imana gusaba ibibanza baduhariza bavuga tubaka babwira ko twubaka twebwe aho batagira ibibanza twibanza naho bantu bakorera ibibanza ikibanza cyabo mu ya mwezi cyangwa se ibibanza mu musitani cyangwa ndabona ko tugomba kubaka anje ntafise ibibanza bibiri Imana y'abantu natwe kabisa twiyeretse byari ibyo bikomeye kandi Imana igihe cyari igihe cy'Imana nyine ntitwijanye ko bwa mbere abantu batangura byarigeze kubagora ahandi ariko twebwe ibyatugoye ntibyari ibyo ibyatugora cyane cyane n'abagore bakijijwe batagomba kurara n'abagabo babo abagabo batakijijwe baje bajyana n'abapagane izo nizo ntambara twatawe kurwana n'abantu tukabyerekana kandi nabo kuri leta bagomba kudukurikirana bati ibyo bintu mu madini yacu ni amacakubiri turabirwanya natwe leta dusanga bapfa kunangira hejuru batatubajije bakakumva umuntu hanyuma turabihanura dusanga ishingiro barimo abantu batandukanye n'abagabo babo kandi nabo bari bamwe kandi Bibiliya ivuga yuko umugabo adakirwa n'umugore akirwa bakwiye kubana amahoro hariho abantu babivuga tukababaza tukabahanura barabyemera tukabisemera mu ishingiro ko umugabo n'umugore
badakijwe bakwiye kubana. Ari umugabo akijijwe umugore ntakizwe bakagumana, ari umugore adakijwe umugore akijijwe umugabo ntakizwe bakagumana. Tubisenyesha akabahanura rwose, twereka urukundo baca barabana. Ico gihe rishengero ubona umuvyuro muri mpemu yera wari wifashe gute mu bantu b'ico gihe, koko baratahura mpemu ico ari cyo kandi yaranakoresha abakristo b'ico gihe? Abakristo batubonye ibitangaza bikoretse, twasenda abadayimoni tugasengera abantu bakombataye bamugaye bagakira. Hanyuma rero abantu baje batwita Yesu, batwita Mana, twe twacavuga ati turi Imana, tubereka Imana, dusenga Imana bagataha Imana yariyo. Ahandi babona abantu bakira bakati none rero Yesu akatwita Yesu, je barayise Yesu Kristo, ariko Imana yadufashije baratahura kugeza umuntu ushengero naho ryarakuze barazi Yesu atari gutandukanya umuntu na Yesu. Imana ishimwe cyane. None ico gihe babita Yesu babatiye ku kintu rusange, bari bafatiye ko babona dusenda abadayimoni bakava mu bantu atabo bari baribonye, babona ingene dusendera abadayimoni, abantu bamukombataye bakava mu bantu bagakira, baca batwita Yesu, bagira ngo turi Yesu. Mwebwe rero muri ngaho mu Kirundo ubona abantu kenshi bagiye bashishikara bakiraga kiza gute n'irya twabonye yuko mbere n'ishengero ryakoze? Abantu baciye bashishikara bakizwa, kandi kuko byarabagora guheba inzoga, ariko babonye ko abantu bakizwa nuko babonye ko basubira inyuma basubira gukubitwa n'abadayimoni, baca baragucikara mu nzira y'Imana. Abagwa baragwa bakagenda bikabashengera hangama, abandi bakagakira bakavyuka, n'abaguye bakagaruka, n'abandi bakihana. Ntabwize tubura abo tubatiza iminsi yose twabatubaza abantu bihanye bagahinduka, kandi twaca tubasabira kubabuza mpemu yera. Benshi bazuye mpemu yera kugeza n'uno munsi. Abakozi b'Imana navyatugora ubwa mbere twabakura ikiremba, hanyuma rero ariko n'umunsi nta bakiremba tubakibaza kuronderwayo, baca basigara ino muraruko bw'igihugu. Abantu bariho benshi bavuga ubutumwa benshi kubyo bwinshi baciye bakizwa rwose, barasigusha ababw'Imana, Imana bahamagara. Muri ko murabwira abantu ijambo ry'Imana nk'akarero mubakoranije mwakoresha ubutumwa mwagenda ku nzu canke mwabasanga aho bari canke mwarahamagara mugahurira hamwe mu masengero? Twebwe nta mazu twagiyemo kurondera abantu, twebwe turasenga Imana ikabazana, ko bahatumatumana ko abakobwa umukobwa bagiye kubaka bamaze gutanga kwihana baca bareba nyina, ba nyina bamaze kwihana baca bareba abakobwa babo bakatumatumana ko bakaza bakava kure, bakaja ku kinzuzi bagatanga nk'inzu nk'ikibuguro mu bwato, bakajabuka bakurikiye ubutumwa bwiza, bagatanga amahera atari make y'amatransport maremare. Hanyuma rero abantu barakizwa, baje mu vyurugu muri mwinshi, kuko cyari igihe cyaho cy'umuvyurugu kabisa. Ubona iyo myaka rero gukunda Imana ico gihe yayivuye ku kintu rusange? Iyo yayivuye ku mbabazi z'Imana, ku kiza babonye, kuko bavyumva yuko hari nk'ahantu umwe twagiye gusenga, bavyumvise umuntu yari yatungwa n'umubwiye, yakombataye, yari umukuru wa jewe bwa mbere. Hanyuma akombataye umugabo umwe ati jewe ndaguhevye, kuko amahera yampeze ko yatungwa n'umubwiye kugira tubona n'ibinyota. Hanyuma rero amahera yampeze ko mugabo haje idini basenga cyane, bashobora kwizera uwizera bikira. Nabaca avuga ati jewe nzokwizera kabisa, acatuma umugore aja kumubariza kuraba ingene bavuga ati kabisemurwa. Nyamugabo arasoma ati atishira mu kanwa ati kasi ibyo bamba, nasanzwe baririmba ngo shima Golgota, shima Golgota, uwo muri Imana utangaje, uwo muri Imana utangaje. Hanyuma rero abati kanwa nabwo baza gusengera, mwanya aciye genda aramusengera, amusengeye nyina avuga ati rero no munsi nurye bagusengeye tabuzatamira utuntu dukoroka tundi atamira. Umugore avuga ati waranshokesheje yego tuzakujana, bagusengeye ashinga agati igenda yandara ko ati ubuntu bw'Imana butangaje, ubuntu bw'Imana butangaje. Avuga ko agenda aririmba agereranya buke buke, yarakombataye arahava arakira, arahava ajya kuraba, agenda yarashishuka, amaguru yose araroka,
kuko yari yarapfuye nabi. Aca rero amaze gukizwa arashinga intara, tubaza ati none cyatumye mutuma mutebana ni kuki? Tuwatiye nticyari bwagiye cyageze ubu yarabaye umwarimu arapfa akiri umwarimu n'ubu umugore we wacariho ugize umuntu w'Imana. Yego byumvikana yuko kugira neza kw'Imana kwabanye namwe kubana mbere n'ishengero n'abantu b'ico gihe. Neza kwacu kw'Imana yakoreye muri twebwe ibitangaza bikomeye. Baramenya ko kore bwa mbere mu ntango bavuga ngo twaba turi abarozi, abantu bagomba kubaka aho tuba baduwe imvura ikwira ngo baca birukanga, hanyuma bashikara tubona baruganye ati mwe murugama mutazi ngo twarabamenye. None rero twabatume baza kutumenya, baca baradukunda, baraza bakadufashanya ibikorwa by'Imana. Ntibari bwamenye ibikorwa by'Imana kugira ngo babona ko umenga tugiye babona kuza nko ku mafaranga, tugira ati sigana inzu umukozi w'Imana yatashe aruhuka, ngo n'abandi n'abagaza ararigwa ku mahera. Bagaca rero basanga bitinya, ariko mu iherezo twabigishije ibikorwa by'Imana bidakundisha, barakunda ibikorwa by'Imana umurango no mu nzira barihumbi. Imana ishimwe yabamenyesheje. Ndagusabye uzojana niwazotanga kuvuga umuhamagaro, hanyuma naranze kubivuga umuhamagaro, nyuma nkaza ndashya mu mutima, ngashya nkamerwa nabi, gasohoka turavuga mugashikanwa, twamaze kwaronka ikibanza. Hanyuma rero tumaze imanza rero ntanyegeje umuhamagaro, ngacansha gasohoka hanze. Hanyuma undi munsi rero n'Imana yatwiyereka rero turasenga tuzura mpemu yera mu gitondo. Uwo nasabiye Imana ntinari ndamuzi, Sheyisi aravuga ati jewe ndefite umuhamagaro kuja Ingozi. Ndavuga nti nari namvuze nti jewe nzoza kuvuga umuhamagaro wanje, uwo tuzojana bazotangura kuvuga, hanyuma amaze kuvuga nzoca nemera umuhamagaro wanje. Imana ikikora itangazo ikanemera umuhamagaro ko numvise uwundi yo nasabye ikimenyetso yemeye umuhamagaro wiwe. Watubwiye ngo washa gute? Washa mu mutima cyangwa washa ku mubiri ngo usohoke hanze? Nasha mu mutima. Hari naho twaza ngo twagendagenda ngaha mu kibanza ndona narose tuhubaka, hanyuma ndanka kuvuga ko nzohaza, turagenda nk'abandi badashya. Ndavuga nti naharose mugabo nagomba kuvuga nahamagara igihe narije umuhamagaro. Yego. Mwashitse rero muvuye mu Kirundo, mwasanze ishengero, mwasanze naho hifashe gute? Nta shengero twari bwaronke, mugabo mu mpande zo komine Mwumba twari dufise urusengero. No muri komine Gashikanwa y'Inyamurenza, yari ikiri mu Gashikanwa ntibwa Nyamurenza hari urusengero rumwe. No muri komine Gashikanwa hariho urundi rusengero, zari insengero zitatu. Aho niho twasengera, turasengera nta zisengero twatanguye tukiri mu Kirundo. Hamwe n'umupaseri yatanguye Natanaeli, niyo yatanguye arikorera muri komine Maranga, ubu naje natanguye hakorera. Icyo gihe mwashitse rero mwasanze abakristo nabo bifashe gute? Mwebwe nk'abavuye mu Kirundo muhamagariwe n'Imana gukorera hano, mwashitse muca mufashe iki? Ibikorwa byari bisanzwe bihasanzwe? Ibikorwa byari hasanzwe byari bitugoye, kuko udusengero twubakisha ibiti, twamanikisha ibiti, tugaheza tugasakaza amahubahuba. Hanyuma rero abantu barakunda kuza gusenga, kubitangaza byakomeye gushishikara, ariko gusa ibyatugora byari ingene turonka ingene uryamo. Twashinga uduti tw'ibiti tw'uduratano tw'ibiti cyangwa bingo, tugasasa ko turabirabi, niko twaryamako. Imana ikadufashe buke Imana ibikora. Ndagenda Ikiremba, ndasaba umwungere wa mbere w'Ikiremba bambariza kuri Normani kuri Orfena kubumpa akamatera njana. Hanyuma rero tatangura ibiko biraza imbere. Hanyuma rero ngiye gutangura mu Marambya mu ntara ya Kayanza, abakirisi bo mu Kayanza baca bagigimuka baza. Hanyuma baca baza kubatizwa Mushitsi muri komine Mwumba. Hanyuma rero niho naca ngenda Ikiremba kubivuga ko natanguye mu Kayanza, bansabira
adasahane bavuga ati abantu bakitigira gushobora kurira ku mitoto, barampa rero dusahane ndazana kugira ngo nze ndabasha kuzandaronka uko ndirako. Biba bigoye cyane gutanguza ishengero. Imushitsi badutanguje bafashwa no mu Marangara, baca impuzu barazitwara, ibintu byose babitwara, nsigana akayungiro ko kuyungura urusera. Ivyo bintu babaye buvyibe byageze nta byariho n'ishengero yitanguye. Nivyo batira bavanye hariya bazana gufashisha mu ishengero mu gutanga kubatiza, kuko niho hari hatanguye ishengero muri Marangara n'iryo ryavyaye aho Mushitsi. Beje baca batwara iwabo ko niho byabikwa. Byarangoye gutanguza ishengero ngaha muri ntara ya Ngozi, kuko gutangura ishengero byari byoroshe, kurondera indobo, kurondera amasahane, kurondera icyo umuntu aryamako, ikintu cyose byari ibintu bikomeye cyane. Ariko Imana yabanye natwe muri byose kugeza no munsi tubona ko Imana itaduhemuka, itadutaye. Mwatubwiye ngo mwagira ubuzu nyene bubayabaye, icyo gihe nawe twari tuzi ko hari amashamba yaragurije mu mbere n'ibikoko, ntihatinye ibikoko ku munsi umwe hejuru bizohava bibarya mujyanye n'utwo tuzu. Nta bikoko byariho, byari bisanzwe, abantu bariho gusa umuntu yatanga ikibanza baca gusengeramo cyangwa yemera kugurira, baramwanka ko wamenga n'ishengero rije kurwanya andi madini, bakaca batwanka rwose. Ariko twaranezerewe nuko Imana yakomeje kudufasha ikaduhezagira. Andi madini turaba turakundana, nayo aho baradutumira, abona ko turi abantu bakatugendera, atugendera n'aherezo twaje dukundana, ko babonye ko dutera tujya imbere, ntitwasubiye inyuma. Twebwe twari gupfa ko tanywa inzoga, barabimenye ko tanywa inzoga, bakaduha ibyo tunywa tugiye mu minsi mikuru, bakadukira nk'abantu, bakaduha akaze. Buke buke rero ishengero biramenyekana, abakuru barimenya. Yego kabisa. Yego ukoze no munsi ko bagenda neza. Leta iratwemera kuko twaronse twace twubaka amashuri hirya no hino, kugira ngo leta imenye ko natwe turi abantu bakunda igihugu, dutera imbere, tuzi imbere igihugu. None igihugu barakimenye, baramenye ubutumwa bwiza, kari bavuga ati ubutumwa twabwemeye, ariko nimerekane cyerekana ko namwe ko igihugu mutera imbere, iterambere n'iriye tubabyerekana. Kandi twavuga ibyo mu ntara ya Makamba, byo biri mu ntara ya Bururi, ibintu bya hariya bya Normale Kiremba, bya Asante Dusante Mugara, Gishiha, Kayogoro. Ariko no munsi nabyo tukivuga ubu tuvuga iby'iwacu, niho twerekana abantu babimenye ko iterambere mu gihugu rikwiye ku bantu bose, natwe twabyiteje imbere twabifise. Icyo gihe rero mushika ngaha mukashikanwa n'ahandi imbere, mwabwira abantu ko bokora iki kugira ngo bikunde bashobore kwakira Yesu Kristo? Icyo gihe muko twabereka ko bihana ibyaha byose bakabivamwo. Hanyuma rero byarabagora kuko bwa mbere ino banywa inzoga, imitobe y'ubumera, natwe Kiremba atari twayimenyereye, twasanze barayikuye. Hanyuma rero twabakona tutazinywa, bakabaza ati none uko utazinywa ni kuki? Natwe tuzinywa, turindira Imana izobikora. Ntitwashobotse tubabuza, itegeko ryagiye kuza hanyuma tugize inama, turi kumugara, niho Mpwemu yabivuze ishura ko akaburirwa gakwiye kuvanwaho, ya imitobe y'ibitoki iborera, ya imitobe y'amasaka, byose biratsindwa. Abantu baragombye guhagarika umutima, ariko Imana yadufasha, twavuga ubutumwa turekana Yesu. Ababyanse twabahagarika, ariko ubu barabyaratsindwa, abantu bose barabivuyemwo. Hari umwarimu umwe yashoboye umutobe baranka kugura, ajya kuza amahera, bati ntituguha amahera. Avuga ati umutobe wanje, acawusuka hasi arawusesa, baramubuza ati reka gusesa umutobe, arawumena uraseseka, kugira ngo yerekane ko adashikiye ibiboreza. Hanyuma rero baca bakondoka, bakobabuza ibyo tubaca tubahagarika. Hanyuma rero baca barivamwo, ntitwashikiye imitobe twebwe babyihanye n'ingoga, nayo twabahaye iminsi nk'indwi zibiri kugira ngo bashobore ubumera bwose babukureho. Hanyuma rero tubahegeje, hanyuma y'ibyo twabahaye iminsi, uti uzosa gukora iki gatuma atarambona. Ishengero ryarahangamye rero, bashaka kuza munsi ntabwo dufise y'ibyo.
mwatubwiye ubwa mbere yuko mwasengera mu nsengero z'ubwatsi, mbega ishengero ryo mu Gashikanwa ryagiye rirakura gute ufatiye mu bakristo? Twatanguye mu 1983 twatanguye mu isari iwacu turavuga ijambo ry'Imana, twatanguye ku foyer ababwira bigira foyer, naho twaje twashije ijambo ry'Imana, abantu barihana tutareba barakurikira buke turatanga kubatiza mu 1984, ariko twari dutanga kubatiza mu Maramvya 1983 mu mpera z'umwaka 1984 mu kwezi kwa gatanu turabatiza mu Gashikanwa ngaho hepfo mu Mwonga. Abantu bacu bashishikara rero barabinezererwa, ntibari bwabo nibatiza cyo mu mazi cyari ngitangaza, abantu bakaza gushengera, baje gushengera tubabwira kwihana no kubatizwa ko tuzobatse bihanye bagakizwa. Abantu bashira bishikira kwezi uno munsi turabura batizwa abantu babatije imisi yose. Ego ibi byo kubaka rero isengero navyo byaje byari ngo mve muri za nsengero z'ubwatsi muje mu nsengero z'amabati, nibyo byashishikaye gute? Insengero z'amabati twazironse ducumukuye twabanye igihe itari gito mu nsengero z'ibyatsi, mugabo nagerageje gufasha abakristo badufise insengero nka 3 canke 4, hanyuma ncangira ngo twubake urusengero rw'amabati. Mpamagaye abakristo ati ngo tugire insengero rw'ububwiriza ngo gukorera hamwe. Umukristo umwe acavuga ngo ni wacu turakeneye urusengero cyane, imana ibasigiye mutangura iwanyu, tatangura aha iwacu utangura mu bubwiriza, ahandi baca batangura rimwe rero ibi baca insengero tatangura gusakaza amabati. Hanyuma rero turangishira kwigisha abantu ko bari gukura amahubahuba bo batiza mu nsengero zo kubaka insengero z'amatafari. Bwa mbere twakira amatafari adahiye, hanyuma dukoresha amatafari ahiye. Ubu rero twarabigwanije, n'ubu rero hasigaye insengero rya ngo twabajeje muri ko wasigaye insengero 3 z'amategura iyo mu Kirundi hirya kure, ariko ubu twarigwanije turazituza rwose. Ubu dufise insengero nyinshi z'ibyuma n'amabati, nyinshi dushobora guharura insengero z'ibyuma dufise ni nyinshi cyane. Ibyo abantu bakunze ko beshinje bagira ibiti bacagira amabati n'ibyuma, abo barateye imbere kabisa. Twavuze ko mwagiye murakora, mugabo ntitwerengagije n'ukuntu mwagiye murakorana n'abamisiyonari, nabo mwagiye mukorana gute mu mishinga ya Pentecote? Abamisiyoneri twarakoranye neza kuko twaraje inama tukayaga, hanyuma rero baradufasha kabisa. Nka misiyoneri twari dufise ngaha mu Gashikanwa, misiyoneri Rurandine twavanye mu Kirundo, yagombye kuza ngo abeho mu Gashikanwa atararonka inzu, tubaka akagomba kuba ngo yagomba kuba mu ikontineri. Ndamwanya nja muba mu ikontineri igenda mu Kirundo, rero ndazi kubakisha inzu yawe, ndamubakishiriza inzu irakwira. Hanyuma rero ikontineri hayibamwo no mu ntango za mbere twari dusangiye agatwarete k'ibyatsi k'igishenzi twimba katagira isima, byari bitugoye rwose. Ugatanga intango y'ibikorwa rero ntayagira amanyama ngo n'umuzungu, aho twagomba guhurirayo kuko byari ibihe bigoye gutanga ubutumwa si ikintu cyoroshe, ariko Imana ishimwe byaciye biza birakuza buke tubakana. Twashiye mu nzu y'ibyatsi haheze nk'imyaka 5 turayivamwo, tubakiza inzu y'amabati n'amatafari nahiye. Hanyuma turasenga batise ubaka urusengero. Ndavuga nti jewe nzokubaka urusengero rwa misiyoneri, kandi nzokubaka urusengero rw'ishuri isanzwe. Imana yagiye ko nzokubaka urusengero rw'amarangi. Imana iti ntitinye mwana wanje, zosenesha amashuri, zosenesha urusengero, zosenesha abakozi, ko naza kuduga ku nzu kwisakaza n'ibyatsi, kandi muhira n'ifisi z'amabati zawose umenga ndasubiye inyuma. N'Imana yabyumva reka cimbara yuko izobana natwe muri byose. Hanyuma turaronka urusengero rw'amabati, turabamisiyoneri tw'abanyamahoro basaba muri Swede badutera kubaka urusengero, natwe nyine tugatanga amahera nabo bagatanga ayandi. Iherezo b'abazungu bagomba yuko ngo tuza turabaka amafaranga dutoje, nk'abandi uwo dukora ntuza kumubana nyine byatubarira, twubaka utanga urundi rusengero, tugatanga urundi rusengero, turatubana amahoro, urusengero turubaka. Naho nyine barasubira yaza ubundi Eva Buden
yari yahora mu Ruyigi acaza ino iwacu, Imana imuhamagara ino iwacu turakorana neza, tumushinga rero ko yovuga ubutumwa ku bakozi biwe batangisha igira 10 n'imperezwa, hanyuma bakaza rero azarazana nk'ubwiza nibaza agasubira impuzi amashikamwe aronse, hanyuma nawe biramunezera, twamujyana kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa abona, abantu bakava wadayimoni abona, tangaza birakoreka, ushengera birunguruza yaba ryinshi, Imana ishobora gukora ibitangaza, bagendura bakagaruka haheze igihe, ariko abandi shengero bakakusanga rihangamigeza uno munsi. Ubu rero baragiye, ubundi nawe yarapfuye ntatakiza ariko riguma rihamo. Ubu rero n'inzu yiwe twarayubakiye, turajya korotire kugira ngo nawe nyine azosange yiyumva ko ari umuntu nk'abandi, niko kuyubakira twenyine n'abandi tumwubakire. Ubu rero aranezerewe, twamuhaye intuze ya fotokopi bwa koporo intuze urupangu, twamurangira aranezerewe ko twamwubakiye, n'ahandi byari byamugoye ubona ko n'abatashoboye ko aranezerewe ko twubatse. N'icyo bya misiyonari nabo baravuga ijambo ry'Imana, bo nabo bakora ikintu rusange. Ba misiyoneri bavuga ijambo ry'Imana, ego twarabasobanurira bakavuga ijambo ry'Imana kabisa, barabinezererwa. Ego kandi twanezerewe ko baciye batanguza foyer ngaha, hanyuma barajyana n'intuze iterambere rya foyer yaduga, abantu bariga gushona, n'ubu harya Ingozi turafise abantu bize muri ishuri ya Buranine barashona, ni benshi bose ubu mbere dufise centre jeune y'abashoni n'abiga ibyo gukora bitari bikeya, biga mu za Rudi, bakora mu za Rudi, biga mu bya ordinateur, ibyateye imbere ko birasa neza kabisa. Abamisiyoneri rero bagiye bashikirije ishengero, mwaciye namwe mushishikara mukora gute kugira ngo ishengero rishishikare gutera imbere? Abamisiyoneri bagiye turi abapasitori tuzi ibikorwa by'Imana kandi mwemwe yakoranye natwe. No munsi nta cyahuganza ngo abamisiyoneri bagiye, n'ubu bamaze imyaka itari mike nta na kimwe cyahutaye ngo kigusubire inyuma. Eka amashuri turayubakira, ibindi turabikora, tugahita dukora tuyashikiriza leta. Hanyuma rero kandi iyo leta tuyisabye abadiregiteri bacu ntibatugora, dukorana neza na leta, byose bigenda neza kabisa mu gihugu. Mu bikorwa cy'Imana wabayemo kuva muri ya myaka 50 no kugeza n'ubu, ubona intambwe nyamukuru y'ibahura nazo mu bikorwa cy'Imana zabaye nk'izihe, zaturimutse gute? Intambwe ntizobura kuko babona ko mu ntango za mbere twari kugira ingendo ndende, tuhabura byatugora kuronka imodoka tugendamwo, aho twagomba kwipakiza no muri jazi babugara n'amakufu tukazibura, ahandi tukagenda mu mbaho mu kamyo y'ikamyo, umuntu akarara mu ikamyo nk'Ingozi n'aharayo mu ikamyo ndi jenyene, abambaye mu tanibo imbaze kundaba, ariko ngaho jenyene mu ikamyo kandi buca, ahandi imodoka zagare mu nzu ukabona bugamaho, byatugora ko nta uburyo bwo kwiyunguruza bwari bugoye, nta modoka nyinshi zari bwari mu gihugu, abantu bagenda n'amakamyo, naho twiga twikunze tururiye Karenga, basanga biratugora. Nkanatambuza mu Kayanza byaragora kuronka imodokari, nkigwa nicayeho imodokari zikandenga n'ikezo nkabirongo, iyo intamba mpeko by'amagendo aratsinzwe. Hajya mu gikorwa cy'Imana mu kurama urageragezwa, senga Imana kihangana, twaragira inzara bikatugora, eko bitari bikeya kuronka abakozi badufasha ntibyari byoroshe, ugasanga umwana ntamenya gukora ibikorwa, ukamwigisha gukora byose, ntabwo bikaza neza. Yego.